Murakoze abazindutse mwese muzindukanywe no guhimbaza Imana umwami Yesu abaho umugisha. Harageze rero ko twumva ijambo ry'Imana. Turahaye kaze abo babashitse twamaze kwakirana natwe nabo bumve ko turi kumwe, bumve umugisha w'Imana. Turahaye kaze pastori wacu mubwiriza tubwire ijambo ry'Imana. Turamuhaye kaze. Murakoze cyane, mwongere kugorora ibiganza byanyu, twongere guhana mwaramutse kandi ndabifuriza Noheli nziza mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusoma amajambo y'Imana muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Dusoma ijambo ry'Imana mu gice cya kabiri, dusome ku murongo wa mbere. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, mu gice cya kabiri dusome ku murongo wa mbere. Havuga ngo ukuvuka kwa Yesu. Muri iyo minsi cyagezwe kiva kwa Kaisari Augusto ngo abo mu isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho. Koroneli yakiri cegera ca Kaisari Siriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara ciwe. Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara ca Nazareti aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kwiyandikisha nyana Mariya uwo yarakoye yarakuriwe. Bakiriyo igihe ciwe cyo kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'imfura, amuzingira kw'impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze ikibanza mu ndaro. Muri iyo ntara hari abungere bari mu gahinga baragiye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino, bategwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati, ntaco mutinya, umve ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uwo munsi umukiza bavukiye mu gisagara ca Dawidi niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyetso canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiwe ko impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana ziti, icubahiro kibe ku Mana hasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mu binezererwa. Baba marayika bahejeje kuva aho bari, basubiye mw'ijuru. Nyabungere baravugana bati, ingo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico umwami Imana atumenyesheje. Bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya ruryamitswe mu bwato bw'inka. Babibonye babarira ijambo babwiwe
kuri uwo mwana. Abavyeyi abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye, ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira mu mutima wiwe. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Aha dusomye amajambo atari make. Dusomye muri iki gice c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Muri iki gice ca kabiri dusomeye imirongo ishika ku 18, ariko turavugana ku mirongo mike. Aha tubona uyu munsi uwo ari wo. Uyu munsi ni umunsi witwa Noeli, kandi uyu munsi wamuba itarike 25 uko umwaka utashe. Abakristo rero bashima Imana, haraheze imyaka itari mike bariko barashima Imana, bahimbaza uyu munsi mwiza. Uyu munsi mwiza kuri twebwe utwigisha kw'isi yarose agakiza. Isi yari ikeneye agakiza, isi yari yarabuze agakiza. Abantu bakora ibyaha, ibigirankana, abantu ntibumvira Imana, abantu basenga ibigirwamana, abantu basenga ibishushanyo, abantu basenga ibintazi. Hanyuma Imana iravuga ati aba bantu banje naremye bakwiye gukira. Hanyuma irungika umwana wayo Yesu Kristo, aremera, yicisha bugufi, araza yinjira mu nkumi Mariya, aravuka, yakira umubiri wacu babara, yakira umubiri wacu bora, yakira umubiri wacu shonja, araza kugira ngo aducungure. Yaravutse rero i Betelehemu, aravuka. Bibiliya ivuga ngo icyagezwe kiva kwa Kaisari Augusto ngo abo mw'isi bose bandikwe, ngo uko niko kwandikwa kwa mbere kwabaye, kwatanguye. Koloneli yakiri icegera ca Kaisari Siriya, ngo bose baca kwiyandikisha. Na Yosefu nawe aca ava i Galilaya, aca agenda hariya i Betelehemu, kuko yari yakomotse mu muryango wa Dawidi, mu nzu yiwe, aza kwiyandikishanya na Mariya uwo yarakoye. Ngo bakiriyo, igihe ciwe cyo kuvyara kirashika, aca avyara umwana w'umuhungu Yesu. Yari yavuzwe n'abahanuzi, yari yavuzwe n'abavugishwa n'Imana, amuryamika mu bwato bw'inka kuko hari habuze umwanya mu ndaro. Tuvuge tuti amen, tuvuge tuti amen. Hanyuma Bibiliya ijambo ry'Imana nari mpejeje kuvuga ko uyu munsi utwibutsa ingene isi yarose agakiza. Amaze kuvuka, itangazo rica rirava mw'ijuru, umumarayika arabivuga. Itangazo riva mw'ijuru ku Mana, umumarayika ngo araca arahagarara, Imana irahagarara, irabivuga, iratangaza mw'isi yose ngo uyu munsi umukiza arabavukiye mu gisagara ca Dawidi. Umukiza akiza bande? Akiza twebwe. Umukiza akiza bande? Akiza imitima. Umukiza akiza bande? Akiza isi yose. Si Betelehemu gusa, ariko n'isi yose. Tugorore ibiganza byacu Imana, tuvuge tuti amen, tuvuge tuti amen. Ku murongo wa 9, Parasida dasome ku murongo wa 9, ku murongo wa 9, ku murongo wa 9
soma ku murongo wa 9 turabe ico umumarayika yavuze. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo. Ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino. Baterwa n'ubwoba bwinshi. Baca baterwa n'ubwoba bwinshi kuko bari babonye ubwiza bw'Imana. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya. Umve ndababarira ubutumwa bwiza n'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. N'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza bavukiye mu gisagara ca Dawidi. Niwe Kristo umwami. Tuvuge tuti amen. Nukuvuga rero uyu munsi utwigisha ku isi yarose umukiza. Umukiza adukiza iki? Adukiza ivyaha. Isi yarose umukiza. Nanje narose ako gakiza. Mbega wewe warose ako gakiza? Nanje narose ako gakiza. Wewe nawe warose ako gakiza? Karacari muri wewe, karacadudubiza. Isi yararose agakiza. Si misozi, oya n'abantu. Abari mw'isi bose bararose agakiza. Nico gituma amahanga yose, isi yose bariko barahimbaza Imana. Nico gituma isi yose, amahanga yose bariko barashima Imana. Isi yarose agakiza. Mbega nawe warose ako gakiza? Bangahe warose ako gakiza? Bashira amaboko yabo hejuru. Haleluya, haleluya. Nagakiza gakiza imitima. Soma ivyakozwe n'intumwa 4:12 Paraside subira ugaruka usome. Ivyakozwe n'intumwa 4:12 havuga gute? Namwebwe mwese nimusome. Ivyakozwe n'intumwa 4:12. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Subira musome neza uwo murongo Paraside. kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Haleluya, haleluya, amen. vuga muti amen. Ntarindi zina twahawe. Izina ry'umwami Yesu ntiryo kuremesha mu magorwa yawe yose rija ntaho uja hose ntizina ryiza pe bagezegere mwese ntizina ryiza cane barishime mwijuru. Tugorore ibiganza byacu Imana. Ntarindi zina ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo izina rya Yesu. Umumarayika arababwira ngo ntaco mutinya. Uyu munsi umukiza arabavukiye mu gisagara ca Dawidi. Nico gituma uyu munsi duhimbaza Noheli. Noheli nziza kuri mwebwe mwese. Twararonse umukiza. Umukiza dukiza ivyaha. Umukiza dukiza intege nke. Umukiza dukiza
ivyaha twakoze. Umukiza adukomeza kandi umukiza adodushikana mu ijuru. Igikurikira, uyu munsi utwibutsa ishitswa ry'amasezerano. Noeli utwibutsa ishitswa ry'amasezerano. Amasezerano Imana yari yarasezeraniye Aburahamu. Amasezerano Imana yari yarasezeraniye abavugishwa n'Imana. Amasezerano Imana yari yarasezeraniye abantu ba mbere. Tugorore ibiganza byacu Imana. Kandi uyu munsi rero ushutwibusha ko natwe dufise amasezerano. Abisirayeli, Aburahamu, abavugishwa n'Imana bari bafise amasezerano, ayo yarashitse, yashikijwe na Yesu. Natwe turafise amasezerano, duca tumenya ko dufise amasezerano, uyu Yesu yadusezeraniye. Ayo masezerano turayarindiriye. Tuvuge tuti amen. Uko tugira Noeli, ukatugira umunsi mukuru, twebwe tuwugira turindiriye amasezerano yadusezeraniye. Nderetse uwo mwami wanje uwo twasezeranye. Nderetse uwo mwami wanje uwo twahanye impeta. Ndamukumbuye. Tugorore ibiganza byacu Imana. Isi nukudushamaza gusa. Isi nukudushamaza gusa. Isi nukudutesha agaciro gusa. Isi ntigushamaze. Isi ntigutesha agaciro. Oyaye, turi n'agaciro. Isi ntigutesha agaciro. Oyaye, turi n'agaciro. Isi ntigushamaze. Isi nugushamaza abantu gusa. Nderetse uwo mwami wa. Nderetse uwo mwami wa. Reka kunsamaza hari ico nirerekeye. Haleluya. Haleluya. Tumanze tuze muri Bibiliya gatoya turabaye amasezerano. Ingo dusome Itanguriro 12 ku murongo w'indwi. Ucushika hano usome Paraside turaba amasezerano kuri Aburahamu. Itanguriro 12 ku murongo w'indwi. Amasezerano kuri Aburahamu. Itanguriro 12 ku murongo w'indwi. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho yiyereka Aburamu. Uhoraho yiyereka Aburamu. Aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruhika igihugu. Aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruhika igihugu. Acahubaka igicaniro. Acahubaka igicaniro. Yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Igicarire. Uravyumva neza? Imana yahamagaye Aburahamu ariwe Aburamu. Imukura uri mu Karudaya basenga ibigirwamana. Uri mu Karudaya basenga ibishushanyo. Uri mu Karudaya bashenga abayari. Imana iciramuhamagara ngo imubitsemo amabwirizwa n'ivyagezwe vyayo. Aha twebwe abakristo turi abantu basanzwe, turimwe amabwirizwa y'Imana, turimwe n'ivyagezwe vyayo. Iciramuha amasezerano, iramubarira ngo mu ruvyaro rwawe nzoruhika igihugu rucegukire. Imana ntiyavuze ngo mu vyaro, ariko yavuze ngo mu ruvyaro, kuko yari kwivuga wa mugore. Kuko Imana yavuze ngo uruvyaro rwa wa mugore ngo ruzomena umutwe Satani. Tuvuge tuti amen. Tuvuge tuti amen. Nico gituma Yesu yaciye muri Mariya. Hanyuma rero Aburamu ngo aho hantu acahubaka igicaniro. Ico gicaniro cari Kristo. Kristo niwe gicaniro cacu. Kristo niwe gicaniro cacu, niwe twambaza. Ingo tumwambaze. Ku gicaniro hari ahantu Aburahamu
agenda akambariza imana agasenga imana. Yesu niwe gicaniro cyacu, ingo tumwambaze. Iyo tugomba ibyo kurya dusha tugenda kwambaza Yesu, tukamwambariza hehe? Ku gicaniro. Iyo tugomba amahera dusha tugenda tukambaza Yesu, tukamwambariza he? Ku gicaniro. Iyo tugomba akazi dusha tugenda tukambariza hehe? Yesu, dusha tugenda ku gicaniro. Yesu ni gicaniro cyacu. Yesu ni gicaniro cyacu, niwe gicaniro cyacu. Ngo Aburahamu ahubaka igicaniro ahambariza Imana. No kuvuga ngo ico gicaniro rero cari Kristo. Yesu niwe gicaniro cyacu. Uruvyaro rwa wa mugore nago ni twebwe. Twebwe jewe na wewe. Abagalatiya 3:16. Abagalatiya 3:16. Soma paraside ngusome. Abagalatiya 3:16. Abagalatiya 3:16. Nongera nshindagira iryo jambo gatoyi iri ndiko ndavuga. Soma. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Egome. Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano. Bona uruvyaro rwiwe ntiyavuze ati ivyaro nk'uvuga benshi, yavuze nk'uvuga umwe ati mu ruvyaro rwawe nirwo Kristo. Mu ruvyaro rwa Aburahamu nirwo Kristo. Haleluya, haleluya. Igire naho umuriro wakizimye wacumise, tugorore ibiganza byacu Imana. Haleluya. Mu ruvyaro rwawe nirwo Kristo. Aha natwe niho turi. Erega natwebwe mbere turi uruvyaro rwa Kristo, turi uruvyaro rw'Imana. Twebwe natwe ntitukira abaja, ntitukira abanyamahanga, ntitukira abanyabyaha, ariko ngo turi uruvyaro rwa Kristo. Tugorora ibiganza byacu Imana. Mbega turabande twaraba Satani, amasezerano kubavugishwa n'Imana. Ngo dusome parasite namwebwe mwese. Amasezerano kubavugishwa n'Imana duhejeje kuyabona kuri Aburahamu. Amasezerano kubavugishwa n'Imana. Soma Yesaya 11 ku murongo wa mbere. Ugende neza bukebuke ku murongo wa mbere. Igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya 11 umurongo wa mbere. Egome. Ku gishitsi cya Isayi, ku gishitsi cya Isayi hazobaduka agashami. Hazobaduka agashami. Urumva ku gishitsi haba havutse kuri sogokuru wawe, si kiriya gishitsi cy'igiti. Oya, haba havutse sogokuru wawe. Kandi umunago wanaze mu mizi yiwe, umunago wanaze mu mizi yiwe uzokwama. Ivyamwa ni twebwe. Mpwemu Uhoraho azoba kuri we. Mpwemu Uhoraho azoba kuri we. Impwemu y'ubwenge niyo gutahura. Impwemu y'ubwenge niyo gutahura. Impwemu yo kuja inama niyo ubushobozi. Impwemu yo kuja inama niyo ubushobozi. Impwemu yo kumenya Uhoraho. Impwemu yo kumenya Uhoraho niyo kumwubaha. Niyo kumwubaha. Izo mpwemu rero nizo ziri no muri twebwe, ziri no mwishengero parasi. Ego. Izo mpwemu nizo ziri muri twebwe zikaba no mwishengero. Amen. Subiramwo uwo murongo bawumve neza. Mpwemu Uhoraho azoba kuri we. Mpwemu Uhoraho azoba kuri we. Impwemu y'ubwenge niyo gutahura. Impwemu y'ubwenge niyo gutahura. Impwemu yo kuja inama niyo ubushobozi. Impwemu yo kuja inama niyo ubushobozi. Impwemu yo kumenya Uhoraho niyo kumwubaha. Impwemu yo kumenya Uhoraho
niyo kumwubaha. ikizomuhimbara ni ukubaha uhoraho, ikizomuhimbara ni ukubaha uhoraho. ntazocira urubanza ku bipfa kubonekera amaso yiwe, ntazocira urubanza ku bipfa kubonekera amaso yiwe, kandi ntazorushinga ku byo apfa kumvisha amatwi, kandi ntazorushinga ku byo apfa kumvisha amatwi, ariko azocira aboro imanza zibereye, ariko azocira aboro imanza zibereye, ni ukuvuga ngo imanza nziza, kandi azoshinga urw'abaciye bugufi bo mu isi mukuri, kandi azoshinga urw'abaciye bugufi mu isi mukuri. aba nabo ni twebwe, aba ni twebwe, azodushira mukuri, adushira hejuru. Yesu Kristo niwe yadushize hejuru. Ejo rero uwatwigishije ati yicarire parasite yatubwiye ati twarakuwe kw'ivyagezwe, twarakuwe kw'ivyagezwe. Vya vyagezwe vyaboha abantu ngo ntibishikire imbere y'Imana, ubu barishikira imbere y'Imana. Vya vyagezwe vyaboha abagore ngo ntibashike imbere y'Imana, ubu barashika imbere y'Imana. Vya vyagezwe vyabuza abagore ngo ntibaharugwe, ubu ku isi yose baraharura abagore, bakavuga ngo mu gihugu hari abantu miliyoni, abagore bangana gutya, abagabo bangana gutya, kuko cya gisika cyarasenyutse kiragasenyuka. Tugorere ibiganza byacu Imana. Haleluya. Ubu turashika imbere y'Imana, uravyumva neza. Aho hari kindi kintu ku murongo wa 9 ingo parasi yaciye amuvuga uwo muntu uko azoba ari. rero urabonye ngo azoba yuzuye mpemu yera ku murongo w'11 ku gishitsi cya Isayi gica kivuga uwo mwami ingene azoba ameze. Raba ngaha ku murongo wa 9 naho ingene yamuvuze ki igice cya 9 ku murongo wa 6. igice c'9 dusome ku murongo wa 6. Yego. kuko umwana tuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. ni ukuvuga ngo umwami w'amahoro, ni ukuvuga umwami w'abami w'amahoro. Subira usome wigize hepfo. ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro, ntibizogira iherezo. Ibyo bigombye kuvuga ukugwira k'ubutware bwiwe ko tubuhanahana. Aha nawe parasite uri umutware mu bwami bwa Yesu, nuriya n'umutware mu bwami bwa Yesu, nuriya n'umutware mu bwami bwa Yesu, na Madarena na Mariya na Roza n'umutware mu bwami bwa Yesu. Ukugwira k'ubutware bwiwe ntikuzogira iherezo. ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe bibukomeze, bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka, uhereye none ugashitsa ibihe byose. umwete w'Uhoraho nyir'ingabo uzoshitsa ivyo. ni uzoshitsa ivyo. Urumva iryo jambo ingene riryoshe gaparasi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Muri Mikanaho turabe muri Mikanaho Mika 5 kuri 2. Garuka usome duce turangiza dutaha uyu munsi ni kuri Noheli, ngomba ngo batahe baze kujya kare. Ego garuka usome, soma Mika turiko turaraba ingene abahanuzi babivuze. Mika 5, soma Mika 5 kuri 2. Iyo ngo ntarahabona arahabonye. Uwavugishwa n'Imana Mika 5 kuri 11. 5 kuri 2. 5 kuri 2. Yego. ariko wowe Betelehemu Efurata, naho uri inkewa mu bihumbi vy'Ubuyuda, muri wewe hazomvira mu uzobasega ba mu Bisirayeli, uwo yari Yesu. amamo yiwe yahereye kera hose, ivugwa ryiwe ryatanguye kera. Turabibonye kuri Aburahamu,
Yesaya ibihe n'ibindi. ibihe n'ibindi. Nico gituma azogabura abansi gushitsa, nico gituma azobagabura mu bansi gushitsa aho uramutswe azovyarira. Nico gituma ngo azobagabura mu bansi gushitsa aho uramutswe azogaburira. Abisirayeli babanje kugira ingorane gushika Yesu aje. Hanyuma rero Yesu aje yaje kudukiza ingorane, yaje kudukiza urupfu, yaje kudukiza ibyaha. Haleluya. Niho amasigarira yo mu bavukana nawe azogaruka mu Bisirayeli. Niho amasigarira yo mu bavukana nawe azogaruka mu Bisirayeli. Umuhuza, Yesu n'umuhuza yicarire. Yesu n'umuhuza ahuza abantu n'Imana. Uwo mwana Yesu rero Bibiliya ivuga ngo uwo mwana Yesu tumushire mu mitima yacu. Tumushire mu mitima yacu, aduha ko gakiza gakwiriye. Tumushire mu mitima yacu, aduhe kwihanganira no gukomeza isezerano muri twebwe. Zaburi kabiri garuka paraside. Zaburi kabiri garuka paraside. Dusome muri Zaburi kabiri turabe rero ico twokora. Zaburi kabiri soma kuri 12 kabiri kuri 12 mikoro iramuzimanye. Zaburi ya kabiri umurongo wa 12. Mugumbira urya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa. Hahirwa abamuhungira ko bose. Tugorore ibiganza byacu Imana. Dawidi niwe yabibonye. Dawidi arasemerera aravuga ngo mugumbire urya mwana, ngo mugumbire urya mwana kugira ngo ntashavure, uburake bwiwe bwohava buziriringa mugahonera mu nzira. Hahirwa abamuhungirako bose. Hahirwa umuhungirako. Ingoro tumugumbire. Hahirwa abamuhungirako. Tugumbire Yesu, tugumbire Yesu, tumushitse mu mitima yacu. Turorere ko azogaruka gutora ishengero, abumvisha ijambo ry'Imana bakaryakira mwese. Imana ibahezagire kandi mugire Noheli nziza mwese mu izina rya Yesu. Ninde rero agomba kumugumbira? Nuze hano, Yesu ni muzima.